ku noti dusanzwe tuzi ko handitse ko uzokwigana iyi noti azofungwa. Bimbwire mu Gifaransa. Ndazeka ariko baramutsa abakunzi ba TV ni Bella SHAKA kuri mikoro ko mumenyereye uno munsi ni street quiz. Imagine aho twakoreye turi mu gatunguru nizere yuko uguma uri kuri kamera uguma ukurikirana ko biraryoshye cyane no munsi ntago uza kuba desi bandanye ukurikirana uraryoherwa uri muri bad mood birakuzanira good mood ndiko n'abantu benshi dukorane kandi ndabona ko bizagenda neza cyane tubakunda from TV utakora s'abonner gira subscribe like na commentaire ugena partage n'abandi bongere kandi gutera amato abakunda inyuma ya kamera ni Ismaudi ariko neza cyane tubakunda cyane abakunzi ba TV mugume muri kuri kamera ubundi umuntu wa mbere ni sawa urameze neza yego ndashima kwe gira ko barakura bakazina kawe John yitwa Fabrice urabona kino gikinje giterere hejuru ntugiterere kimeze uko ugitere hejuru cyane gishobore kugwa cicaye nkuko kigwa cicaye gishinze ukabishobora shutara 2000 twagiye no. Subiramo. Terera rero. Mugume muri kuri kamera ubundi munagira kabiri ni sawa? Yego ni sawa cyane. Urameze neza? Ndashima Imana. Witwa nde? Nitwa Sengiyumva Jamali. Sengiyumva Jamali. Fata ijo gikinje rero kugira ngo utahane ibihumbi 200. Ugitere hejuru kigwe gihagaze. No. Vyanse bite urameze neza? Je ndi fresh kweli. Witwa nde? Je nitwa Frank. Okay, nanje ni Bella SHAKA kuri micro za TV. Shaka ufate kino gikinje. Utere hejuru kigwe gihagaze. Ushitani 200. Abakunzi ba TV undi muntu agira kangahe? Agira kane. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Meze neza. Ndabibona ko meze neza kuko uri kuri umwenyura akazina kawe. Nitwa Fabrice. Tare kuna gikinje utere hejuru kigwe gihagaze. Shutana 2000. No. So abakunzi ba TV cyakibazo cyashobora kugira kabiri ku noti dusanzwe tuzi ko handitse ko uzokwigana iyi noti azofungwa. Bimbwire mu Gifaransa. No. Ndakina nywe kweli sindabizi. Okay. Na mukobwa twokorana. So abakunzi ba TV tucabandanya na ya street quiz yacu. Ni sawa? Ni sawa. Urameze neza? Meze neza. Akazina kawe? Nitwa Juste. Nanje nitwa Bella SHAKA kuri micro za TV. Kino gikinju rero gitere hejuru kigwe gihagaze. Chatugwa 2000. No. Terera hafi. Nutere ku. Egera nyuma gato. Egera. So abakunzi ba TV bonyo ko umwana yabitoye neza cyane tugwa tumeze 2000 iwe please nago twamurenganya. Nayakuye kwanza garuka TV murabona yuko yagitoye yatereye hejuru birakunda. Uyumva gute? Yumva neza. Sawa urakoze. Undi muntu rero. Abakunzi ba TV rero ikibazo cyambere yagitoye kinzu yaguye puf ihagaze. So ikibazo gira kabiri wana kwina noti handitse ko uzokwigana inoti azofungwa. Sivyo? Bimbwire mu Gifaransa.
concepteur est puni de servitude pénale. ntabwo yakivuze neza. Abakunzi ba Royal TV ubundi muntu kandi tuba dukoreye kandi quiz yacu ndabona ari tayari cyane yayishavuriye guys arabitora byose ni sawa Sawa. urameze neza Fresh. akazina kawe Tylo. Tylo tora ino kinju uyitere hejuru igwe ihagaze abakunzi ba Royal TV mwabonye ko yabitoye atereye kinju puf ikigwi ihagaze demire yawe wumva gute Yumva fresh. ikibazo gira kabiri kuri ino noti yanditse ati uzokwigana iyo noti azofungwa kitubwire mu gifaransa neza atakana kamwe wishe Le contrefacteur est puni de servitude pénale. cyamunaniye kunaniye abakunzi ba Royal TV rero quiz yacu twayirangije mwabonye uko vyagenze neza ndizera yuko wateramye twaguteramishije yari Bella SHAKA kuri micro za Royal TV wowe utagira subscribe kuri Royal TV Facebook YouTube na Instagram kugira ngo ubashe kuronka ibiganiro biri updated uronke amakwiz ameze neza uronke inkuru nyigisho ibiganiro by'cyane bicana cyane ko kuri Royal TV kandi uzaba desi ngomba ro ntange correction ikibazo cya kabiri kuko icyambere ushobona ko ari practice kuvuga twabikorera aho nyene ugaterera igikinju hejuru kigwe gihagaze demera ukabura yatwaye reka ntange uzo kwigana inoti azofungwa nukuvuga mu gifaransa bavuga bati le contrefacteur est puni de servitude pénale nuko byari bimeze mwumvise ko arabagiye bihenda ngakavuga ngo servitude abandi bakavuga ngo puni mwabyumvise yuko hagiye aboneka mutwerere twinshi rero inyishu yariyo namba ufise inoti ngaho imbere yawe wifise mu mufuko torurabe le contrefacteur est puni de servitude pénale yari Bella SHAKA rero na quiz yacu street quiz ubutazazanira yindi inyuma ya kamera ni Ismaoji abikora neza cyane Royal TV ntizigera ibareka ngo mwishwe n'irungu mutegereza gutera bamukaronka ibibateramisha turabakunda naho ubutaha ciao ciao